Jewe ndi umukozi w'Imana nkorana Eglise Emmanuel mu Burundi, nitwa Danie Johnson kandi maze imyaka 10 mba mu Gisuru aha mu ntara ya Buhumuza kandi yego nkuko navuze ni umukozi w'Imana ndakunda ibikorwa by'ishengero ariko kandi impande y'ivyo mfise ni ibintu vy'ishure vya baragi kandi mu gushigikira ico shure ya baragi rufisemo abanyeshure amajana 3 turafise imigambi itandukanye yo kurima no korora. Rero imwe muri ivyo imigambi dufise niho turi rero ni umugambi wo korora amafi ariko kandi muri ivyo vyo korora amafi turarima mu mazi y'amafi nyene turakoresha amase y'amafi kugira ngo tugaburire ibitegwa biri ngaha inyuma yanje. Rero ni projet ya ikoresha rero hari amazi aguma azunguruka muri iyo system arahera ku mafi ikigenda kuri filtre ikigenda ku bitegwa kugira ngo igaburire ibyo bitegwa turarima ibintu bitandukanye kuko mu bisanzwe kibazo kimwe abarimi benshi bagira ni gushikana imborea ku bitegwa. Rero muri iyo systeme imizi z'ibitegwa ziguma zironka imborea umwanya wose zigome zironka amazi umwanya wose kuko turarima ata ivu irimo ibi bitegwa biragoma hejuru y'amazi imizi zirainjira musi mu mazi nyene zirakwega ivyo vyose bikeneye. Rero ni ubuhinga kenshi bakoresha muri Israeli no muri Amerika hamwe yo kurima. Rero ni umugambi umwe mu bindi dukora. Turafise n'imirima nini y'ikawa turarima n'ibigazi turafise ibigazi birenga 1000 turafise ikawa zirenga 3000 kuko turafise imirima ya mananasi manini zirimo ananasi nyinshi cyane zirarenga 10,000. Turafise imigambi itandukanye nk'ivyo ariko cyane ni gushigikira rya shure kuko ya shure ya baragi ni Ecofo efata turafise abanyeshure amajana 3 kandi turabagaburira ni interna kandi umva rero na benshi muri abo bana ni abantu baba mu kumoso kandi byanteye ikigongo nico gituma twabitanguje nico gituma turabazana kugira ngo tubafashe kuko abo bana banteye ikigongo cyane igihe nabonye ntibashobora kuvugana n'umuntu nta rurimi bafise nta kuntu kuyaga n'abandi turabigisha rero amasinye hanyuma baratangura kwiga nk'abandi bana. Ubu rero tugeze mu mwaka w'indwi turagoma tuduga buri mwaka kwishure kandi bariga neza bariga mu systeme ya leta nyene kandi kenshi mu bibazo bakora nk'abandi banyeshure basanzwe turakora neza mu bibazo. Hari igihe turi ishure rya mbere mu Gisuru biravana ariko kenshi turi ishure rya mbere mu bandi kandi barakora ikibazo nyene nk'abandi bavyumva yego kandi benshi barafise ubwenge. Rero numugisha turashimira Imana ku bikorwa Imana yaduhaye si ibintu jewe niyumviriye ahubwo ni Imana niyo yabikoze. Kazi hari murongo muri Efeso 2:10 ivuga ngo turi ivyaremwe vya Kristo yaturemye muri Kristo dukora ibikorwa vyiza tubigenderemo izo Imana yateguye kera. Rero jewe nabonye ivyo bikorwa ni ibikorwa Imana yateguye kera ndabigenderemo niko ndagerageza kuba umwizigirwa rero kuri ivyo Imana yampaye gukora. Turiko turacari mu bintu byo gupima ibitego bitandukanye kuko iyi projet ntiramara umwaka yamaze umwaka umwe urumva rero turacari mu maesema kubipima ibintu bitandukanye kwa kare twarapimye amashu twasanze ziratangura neza ariko inyuma ziragira ingorane ariko twasanze tomate ziratanga umwimbu ushimishije kenshi ariko hari igihe ingwara irashobora kuza ariko kenshi ziratanga imyimbu mwiza. Ama concombre ziramera neza hari ibiharage turima ziramera neza hari salade turima ziramera neza biravana. Sinzi ko mabonye turiko turagura tarubatse indi hangere ngaha kugomba rero kwagura aho turima kuvuga rero ni projet ikiragenda neza ariko turiko turaraba ibikunda neza cyane muri iyo projet yego ariko turamaze kubona bimwe birakunda neza kweli.